mutima wanje ndaguhaya uba Yesu ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba mwami ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba Yesu ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba Yesu. Hari abantu bashonje uzoba wagaburiye mwene data, ni gute abana bawe biga ku mashuri akomeye ukabakoresha amafaranga menshi cyane ukabura n'umwana umwe ugufasha kwiga basi ku ishuri rya leta, uriho amahera make? Ni gute uba mu nzu inini nziza Imana yaraguhezagiye iguhereza ubuzima, iguha ingabire, iguha umugisha, ukabura n'umuntu umwe worihira inzu umwe basi urihira inzu? Ni gute ubayeho ufise miliyaridi Imana ikaguheza kugira gutunga miliyaridi 5 zingahe ukabura umuntu n'umwe ugeza ku gutunga miliyoni basi? Mwene data, ndakwinginze umutima wawe usaba Imana iguha umutima w'impuhwe, uguha umutima wo kuraba abandi, iguha umutima wo kuraba abo mubana baruhuka umutima ku bwawe, abo mubana babuze uko bige kubera wewe. Amahoro y'Imana bene data, nk'uko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry. Dutewe iteka n'Imana kongera gusangira ijambo ry'Imana namwe. Umwami Imana abahezagire mu byo mukora, mubone umugisha w'Imana. Turabashimiye uko mwene mudahengeshanya kudukurikirana. Abagize sabone cyangwa subscribe kuri no channel yacu, umwami Yesu abahezagire cyane. Turabatera intege ngo muba bambere mu gukwiragiza buno ubutumwa bwiza, musangiza abandi. Hari abakeneye cyane, hari abakeneye kugirirwa neza n'Imana biciye mu ino jambo. Imana ibahezagire cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice c'9 uhereye ku murongo wa 36 kugeza ku murongo wa 42. Turasoma mu izina rya Yesu. Umurongo wa 36 haravuga ngo, kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu cyumba cyo hejuru mu igorofa, kandi ku kiruda hari hafi y'Yopa. Abigishwa bumvisha ko Petero yari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati, ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya gorofa. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana. Doruka yajisha akiri muri bo. Petero arabataramura, arapfukama arasenga, maze ahindukira umuvyimba ati, Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi abamuha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Amen. Uno munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'urukundo, inkomezi z'urukundo. Haleluya. Bene data, urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Urukundo rwatumye abari bagiye gupfa babaho. Urukundo sinzi uko ruvuga. Haleluya. Urukundo ni igikorwa umuntu akorera uwundi
cyangwa umuryango cyangwa ikibano cyangwa igihugu. Urukundo ni ikintu ukorera umuntu kigatuma umutima we warubabaye ugarukana ibyizigiro, yongera kumva afise icizere cyo kubaho, yongera kumva ko atari wenyine, yongera kumva ubuzima muri we. Imana ishimwe cyane. Urukundo ni ikintu kidasaza. Bene data, ikintu cyose umuntu akora, cyaba kibi cyangwa cyaba cyiza, nagomba ndababwire ngo ntigipfa. Haleluya. Niba uri kurakora ibibi, niba uri ko ukora ibintu bibi cyane, ntukibaze ngo byapfuye. Bihoraho. Inabi ukora uzoyisanga imbere, kandi n'ineza ukora iraguherekeza ukagera ahantu iyo neza ikibukwa. Iyo neza urwo rukundo wakunze bene so, urwo rukundo wakunze ab'Imana yashize ku nzira yawe, hari igihe ushika urwo rukundo rukakugoboka, urwo rukundo rukakurengera, rukagutabara. Haleluya. Urukundo bene data ntirubona. Hari ubushobozi buri mu rukundo, hari ubushobozi burengeye ubundi bushobozi bwose. Urukundo rurafuta, urukundo rurafuta udukosa twawe, urukundo rurafuta intege nke zawe. Haleluya. Urukundo ngo nawe wogira ingabirane nyinshi cyane, ukereka ukavugishwa, ugakora ibitangaza, ugakora ibintu byinshi, ibyo byose byohera. Ariko ingabire iruta ibyo byose ngo ni urukundo. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge kuri uno mwene data Tabita w'Iyopa. Haleluya. Tabita yari umuntu uko bigaragara, yari umuntu agirira impuhwe abandi, yari umuntu yitangira abandi. Ababajwe nuko hari abantu bikenewe ko abantu babayeho batambara, abantu impuzu zabatabukanye, abantu bigoye. Yesu ashimwe cyane. Tabita ngo akabashonera impuzu, akabafasha. Haleluya. Hanyuma uwo muntu yakora ibyiza nk'ibyo, agakora ibikorwa by'ubuntu nk'ibyo, umunsi umwe ngo aragwara, agera n'igihe ngo arapfa. Tabita amaze gupfa, niyo manifestation ya mbere yabaye mu isi. Haleluya. Abantu bose barahaguruka barigaragambye imbere y'Imana bavuga ngo Mana, ntibishoboka, tuzobaho gute Tabita adahari? Tuzokwambara iki? Tuzobaho gute? Yesu ashimwe cyane. Sinzi mu buzima bwawe ukubayeho ko hari abantu bumva bahagaritse imitima nuko wewe absence yawe cyangwa kutabaho kwawe byogira ingaruka ziremereye kuri bo. Sinzi wowe ukunge n'ubyumva. Yesu ashimwe cyane. Uyu Tabita, quartier yose Iyopa hose barahagaritse imitima, baravuga ngo none tugiye kuba atatabita. Tabita dari tuzobaho gute? Yesu ashimwe. Tabita abantu ntibemera ko apfa ngo ahere, bamuduza mu cyumba cyo hejuru, baja guhamagara umukozi w'Imana Petero ashitse arabataramura, aduga mu kwizera, arasenga yibutsa Imana imirimo ya Tabita. Haleluya. Yibutsa Imana ibikorwa bya Tabita, ngo Mana, kubw'aba bantu bababaye, kubw'aba bantu bari mu gahinda, ndakwinginze Mana uzure Tabita yongera abe muzima. Haleluya. Nagomba ndakubwire ibikorwa by'urukundo bishobora kukuzura mu ruhande rumwe cyangwa urundi, bishobora kukuzura warugiye gupfa. Haleluya. Ndazi umuntu yigeze guharifta uwundi amukura ahantu byari bikomeye, uwundi munsi nyuma y'imyaka myinshi bahurira ahantu uwo mushoferi w'imodoka ari mu bibazo birengeye ubuzima bwiwe, ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Aramubwira ngo wibuke wa munsi iciza wankoreye, sinokwemera kupfa. Aramutabara, amukuraho hantu. Bene data, iyo ukora ibikorwa by'urukundo hari ingaruka nziza bizana ku buzima bwawe.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo umuntu ahezagira uwundi, iyo umuntu yipfuriza abandi neza, iyo umuntu mu bikorwa akora bizanira inyungu abandi, ukiyumvira ku bikorwa bya benshi, ntiwirabe wowe wenyine. Hari abantu mu buzima bwabo ari nos enfants, usanga azojya umufuko w'umuceri akawujya akawumara ata wundi muntu yiyumviriye ko, akambara impuzu agahindura impuzu garderobe kuzura, ugasanga nta wundi muntu n'umwe yiyumvira ko. Je sinzi ukunge n'uwo muntu aba ameze. Bene data, hari ibintu dusoma muri Bibiliya, ibikorwa bya kameremere n'ibikorwa bya Mwemu. Haleluya. Ibikorwa bya kameremere ni nzigo, n'urwanko, ni gono, ishari, ni ibintu bene ibyo. Ariko ibi byamwa bya Mwemu ni urukundo, kugira impuhwe, kwitangira abandi, ibintu bene ibyo. Haleluya. Kugira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Ndabinginga bene data, uhereye uno munsi duhinduke. Haleluya. Duhindukirira Imana, imitima yacu yongere yuzura urukundo, tugire impuhwe abandi, tunezereza abandi. Imitima yaribabaye, mwene data, ugira umutima ukiza, ugira umutima ushona, umutima warutabaguritse, ugira umutima urengera. Haleluya. Imana irakeneye abantu ikoresha. Mwene data, Imana ikeneye wewe igukoreshe mu gihe nk'iki, kugira ngo imitima ibabaye muri iki gihe cyeze igihe kigoye, imitima ibabaye iruhuke ku bwawe. Haleluya. Kristo ntazomenyekana mu magorofa wadugije. Kristo ntazomenyekana ngo nuko ufite amahera menshi kuri konte. Kristo ntazomenyekana ngo nukubera ngo wadugije impangu nyinshi mu gisagara. Kristo ntazomenyekana kubera wigishije abana bawe ku mashuri akomeye. Kristo azomenyekana kubw'ibikorwa byiza wakoze. Tabita ngo amaze kuzuka, ngo inkuru yiwe imenyekana ahantu hose, abantu bose ngo bizera umwami Yesu. Nagomba ndakubwire, abantu bose bazogukunda, bakunde n'Imana yawe ukorera, mu gihe uzoba wabagiriye neza, mu gihe hari abantu bashonje uzoba wagaburiye. Mwene data, ni gute abana bawe biga ku mashuri akomeye, ukabakoresha amafaranga menshi cyane, ukabura n'umwana umwe ufasha kwiga basi ku ishuri rya leta, uriho amahera make? Ni gute uba mu nzu inini nziza Imana yaraguhezagiye, iguhereza ubuzima, iguha ingabire, iguha umugisha, ukabura n'umuntu umwe worihira inzu? Umwe basi urihira inzu? Ni gute ubayeho ufise miliyaridi Imana ikaguheza kugira gutunga miliyaridi 5 zingahe, ukabura umuntu n'umwe ugeza ku gutunga miliyoni basi? Mwene data, ndakwinginze umutima wawe usaba Imana iguha umutima w'impuhwe, uguha umutima wo kuraba abandi, iguha umutima wo kuraba abo mubana baruhuka umutima ku bwawe, abo mubana babuze uko bige kubera wewe. Haleluya. Abo mubana ab'Imana ashize ku nzira yawe babuze uko babeho ku bwawe. Wongere ube igikoresho c'Imana, Imana igukoreshe kugira ngo abandi bamererwe neza.